Kuva kera na rindi basokuru bacu barahanahana ibintu mukugura nokugurisha, ugatanga ivyo ufise ukaronka ivyudafise. Gusa vyose vyarahindutse mukinjana ca 15 kuvaho abakoloni bambere bagereye muri Afrika baturutse i Burayi bakaza bazananye amahera. Buri munsi ubudasiba nukwama twiruka ku gafaranga, wakabona naho ibigatwara bikirundanya. Gusa rero abashoboye kukigwizako no kukabungabunga bakagakoresha neza kakagwira, kabahaye agateka n'ikibanza kinini mu bantu. Ubushakashatsi bwakozwe na banki nkuru y'isi, the World Bank i Washington muri Amerika, kukiza ca Covid ya 19 iheze, bwerekanye ko imyaka 2 yakurikiye Covid ubusumbane mw'isi bwariyongeye ku rugero rw'akataraboneka. Abari bafise bike cyane cyane abakozi bo hasi mu bihugu byose byo kw'isi bagiye muri crise ikomeye, mu gihe abifise n'abatunzi ahubwo ubutunzi bwabo bwiyongeye cyane. Abatunzi bambere 10 kw'isi ubutunzi bwabo bwigwijijemwo kabiri Covid iheze. Biterwa niki? Mu gihe c'ivyago n'akaga abafise duke babura n'utuduke bari bafise, ariko abafise vyinshi bakiyongera n'ibindi. Ese ni kubera ubumenyi buke bw'amahera butuma benshi bama mu bukene? Ese kuko amahera akora gute? Twifashishije kandi igitabo rurangiranwa Papa w'umukire Papa w'umukene, Rich Dad Poor Dad, cyanditswe n'inararibonye mu vy'ubutunzi, akaba n'umutunzi ruhebwa Bwana Robert Kiyosaki. Turabona neza ico amahera arico, n'ingene amahera akora, eka n'ukuntu twayakoresha kunguka kagwira. Menya vyinshi utigeze ubwirwa na rimwe ku bumenyi bw'ivy'amahera. Tubandanije muri uru rukurikirane episode ku cigwa c'ubutunzi n'amabanga y'ubutunzi n'abatunzi. Usubira inyuma ukurikire ku vyigwa vyaheze nimba vyaragucitse. Ntimwibagire gukanda aho handitse subscribe kugira tuze turagendana neza. Jewe ni Seti kuri The Mega Mind. Muhawe ikaze. Bwana Robert Kiyosaki atangura tubwira ko mu 1994 we n'umugore wiwe bahisemo kuja muri pansiyo, ikiruhuko c'izabukuru. Afise imyaka 47, umugore wiwe akagira 37 gusa. Aravuga ati kuja mu kiruhuko c'izabukuru ntibisigura kudakora nkuko benshi bibaza. Oya, ahubwo kuri bo nugufata akaruhuko, kuko bakora canke ntibakore ubutunzi bwabo buguma buduga neza. Ati pansiyo n'umwidegemvyo kuri bo. Umutungo wabo ni munini cyane ku buryo nyine ushobora kwikuza. Ati ni nko gutera igiti urakivomerera imyaka atari mike, ha mu munsi umwe ukabuta kikivomerera kuko kitakigukeneye. Imizi yaco yaragiye munsi kure cyane ku buryo ico giti kiguha gatutu ko kukunezera. Mu 1923 abagwizatunga n'abanyepolitike kabuhariwe bakoraniye muri hoteli ya Edgewater Beach Hotel muri Chicago muri Amerika. Bamwe mu bari bitavye yari Charles Schwab, Samuel Instill, Howard Hobson, Leon Frazil, Richard Whitney, eka mbere n'abandi. Aba bose bari abanyamitahe n'abatunzi kabuhariwe. Gusa ivyago vyahavuye bibashikira n'agahomera bunwa. Bose muri aba mwisenyuka ry'amasoko muri Amerika, the market crash yo mu 1923, no mu gihe bise icingwara y'agahinda gakabije, the Great Depression, iyo hagati y'igihumbi 1923 n'igihumbi 1939 yakurikiye iryo senyuka ry'amasoko. Benshi muri aba bahise basara, abandi bariyahura, abandi barafungwa, abandi barahomba vyose, basigara ntaco bafise. Bwana Kiyosaki aratubwira ko ivyashikiye aba bantu bishobora no gushika muri iki gihe. Amasoko agasenyuka, abantu bagahomba, abandi bakiyahura. Uravye umuvuduko w'isi n'ukuntu iri kwirahindagurika bidasanzwe, nko mu myaka 25 iri imbere, ibintu bishobora guturika. Ngo ikimubabaza nuko abantu benshi barajwe ishinga n'amahera gusa, ariko batitayeho umutungo wabo munini gusumba iyindi, ari wo inyigisho canke ubumenyi. Nimba abantu batiteguriye imihindagurikire, ibisaba kubuguruka imitwe kandi bakiga, kuko bazotunga batunganirwe no muri izi mpinduka. Nimba abantu bibaza ko amahera azokemura ibibazo vyabo, wapi aba bizobatekurukana. Ubumenyi n'ubwenge nivyo bikemura ibibazo kandi bikavyara amahera. Amahera atagira ubwenge bw'ivyo amahera, financial intelligence, n'amahera adahari.
Abantu benshi birabagora gutahura ko atari amahera menshi ukorera, ahubwo n'amahera ushobora kugumya. It's not how much money you make, it's how much money you can keep. Turamaze twese kumva abantu batombora amahera atagira ingano muri za roto, umwanya umwe ukabukenye, uwundi mwanya ukabutunze, igihe gito cyane ukabukenye, kandi batombora za miliyoni, bidatevye ukumva basubye ko bari mu bukene. Uranumva n'abakinyi b'inkino kabuhariwe ku myaka 24 gusa bakaba bakorera za miliyoni ku mwaka, yamara ku myaka 34 bakisanga baba munsi y'ibiraro. Muri iki gihe urabona abantu benshi bariko bigwiza ko za miliyoni bukwi na bukwi, naho ari vyiza ko abantu bakira bakaronka ubutunzi, gusa ikibazo bazoshobora kurinda buno butunzi mu gihe kirekire, the long run. Kuko ntabwo ari amahera menshi ukorera, ahubwo n'amahera menshi ushobora kugumya n'imyaka uyagumya. Rero iyo abantu bambajije ni gute notunga vyihutirwa canke notunga gute, kenshi ndabatungura n'inyishu, kuko ndababwira ivyo papa w'umukire rich dad yahora ambwira nkiri muto. Nimba ushaka gutunga, ubwirizwa kuba ufise ubumenyi bwo butunzi, financially literate. Nimba ugiye kubaka etage nini nka Empire State Building, icambere ukora no kwimba umwobo munini cyane, ukagira fondasiyo ikomeye cyane. Mu gihe naho ugiye kubaka inzu ibayabaye yo kubamwe muri quartier, icyo keneye n'akanogo gato ka fondasiyo ni sima, concrete. Abantu benshi mu gukanira gutunga bashaka kubaka Empire State Building ku gafondasiyo k'inzu ntoyi yo muri quartier. Amashuri yacu yaremwe mu gihe biti c'imyaka y'uburimyi, the agrarian age. Hari cizera mu mazi atagira fondasiyo. Abantu baraheza amashuri nta musingi n'umwe w'ubumenyi bafise ku vy'amahera. Umunsi umwe bakisanga batagisinzira kubera amadeni menshi y'umurengera, baba mu mazu y'inguzanyo, bagendera mu mamodoka y'amadeni, babayeho indoto ya Amerika. Yamara bagasanga ico gukora cyo bakura mu ivyo bibazo vy'amahera ari ukurondera uko botunga bukwi na bukwi. Jewe n'umugenzi wanje Mike, amahitamo yacu yadushobokeye dukuze kubera ko twahawe ubumenyi bwa fondasiyo ikomeye mu vy'ubutunzi tukiri bato. Bwana Robert arabandanya twigisha agira ati, kubara, accounting canke contability coba arico cigwa ca mbere kw'isi gitera ubute kandi gicanganya. Yamara nimba ushaka gutunga vy'igihe kinini, gishobora kuba icigwa gisumba vyose. Ikibazo ngaha niki, ni gute ufata icigwa giterana ubute canke gicanganya ukacigisha abana? Inyishu niyi, cigishe vyoroshe, utanguze kwigisha ukoresheje udufoto. Papa wanje w'umukire rich dad yaduhaye jewe na Mike fondasiyo ikomeye cyane ku vy'ubutunzi kubera ko twari tukiri abana tukiri bato. Yavumbuye uburyo bworoshe bwo kutwigisha. Imyaka myinshi yagenda acapa utuntu tudufoto, avuga n'amajambo gusa. Tukiri bato twaratahura ayo mafoto vyoroshe, izo mvugo, ukuntu amahera akora n'ukuntu amahera agenda. Hama imyaka y'imbere papa w'umukire ashirako n'ibiharuro. Robert aravuga ati, reka ndabaha imironko papa w'umukire yaturemeye. Naho yoroheje, gusa yatumye uduhungu tubiri duto twubaka umurundo w'ubukire ufatiye kuri fondasiyo yuga ikomeye. Itegeko rya mbere, menya itandukaniro hagati y'umutungo asset n'umwenda liability canke responsibility. Hama ugure wirundeko imitungo assets. Iryo niryo tegeko rya mbere. Nimba ushaka kuba umutunzi, iki nico kintu conyene ukeneye kumenya. Ni itegeko rya mbere. Naho umengo vyumvikana nk'ugwenya, gusa abantu benshi ntibazi ubunini bw'iri jambo. Abantu benshi bamana imihangayiko y'amahera kubera ko batazi itandukaniro hagati y'umutungo n'umwenda, asset na liability. Abatunzi begeranya imitungo assets, naho abakene no muguho hagati na hagati middle class bakirunda k'imyenda canke liabilities canke responsibilities. Gusa bakibaza ko ari imitungo assets. Igihe papa w'umukire yabidusobanuriye, jewe na Mike twibajije ko ari ugwenya. Aha hose twari turindiriye ko atubwira ibanga ry'ubutunzi. None iyi niyo yari inyishu. Twumva vyoroshe cyane.
byadutwaye igihe kinini cyane kugira tuvyiyumvishe neza. Mike yaramubajije ati umutungo niki, what is an asset? Arishura ati ntugire ikibazo, reka iryo jambo ribinjiremo neza, kuko hamwe mwotahura neza ukoroha kw'iri jambo, ubuzima bwanyu nabwo bwozogira intumbero kandi bukoroha mu vy'ubutunzi. Vyumvikana nk'ibintu vyoroshe, niyo mpamvu abantu benshi bibacika. Aba bana baramubajije bacanganikiwe bati ushatse kuvuga ko ico dukwiye kumenya nimba dushaka gutunga kari umutungo, asset? Nawe yarishuye ntego. Gusa nimba ari uko bimeze vyoroshe uko, kubera ko abantu bose badatunze? Yarishuye ati ni kubera ko abantu bose batazi gutandukanya umutungo n'imyenda, asset na liability. Ngo itandukaniro ry'ibi bintu riragoye cyane kwigisha abantu bakuze, kubera ko vyumvikana nk'ikintu gito cyane. Ubibwira abantu bakuze bakibaza ko uri kurabasoma mu mutwe, ariko ku bana biroroshe cyane, kubera ko abana bakunda ibintu vyoroshe. Kubera iki benshi bibacanga? Kubera ko umuntu yogura umutungo yamara ukaba ari umwenda, liability. Inyishu iri mu burezi bw'ishimikiro, the basic education. Twibanda ku burezi gusa, apana uburezi bw'ubutunzi. Nk'abana bato, papa w'umukire yatubwiye ati igisobanura umutungo ntabwo ari amajambo, nibiharura ahubwo. Nimba udashobora gusoma ibiharuro, ntushobora gutahura umutungo n'ikinogo mu butaka. Mu mibare ntabwo ari ibiharuro, ahubwo nico ivyo biharuro biriko bikubwira. Nico kimwe n'amajambo, ntabwo ari amajambo, ahubwo ni inkuru iri nyuma y'ayo majambo. Abantu benshi barasoma ariko abatahura bakaba bake. Nimba ushaka kuba umutunzi bisaba ko usoma kandi ugatahura ibiharuro. Umutungo canke asset winziza amahera mu mufuko, umwenda nawo canke liability ugakura mu mufuko. Biroroshe kumva. Umutungo canke asset nivyo bintu byose byinziza amahera mu mufuko wawe. Umwenda nawo canke liability nivyo bintu bisohora bikura mu mufuko wawe. Ibi nivyo mukeneye gutahura gusa nimba mushaka kuba abatunzi. Baho ubuzima bwanyu bwose mugura mwirundako imitungo, assets. Nimba naho ushaka kwama uri umukene canke ucirurutse, baho ubuzima bwawe bwose ugura imyenda, liabilities. Nuko utamenya itandukaniro ry'ibi bintu bituma abantu benshi bama mu bukene bw'incuraburindi. Kutagira ubumenyi mu majambo no mu biharuro niwo mushinge w'urugamba twamana ku vy'ubutunzi. Nubona abantu bamana ibibazo vy'amahera, ni kubera ko hari ikintu badashobora gusoma, yaba mu biharuro canke mu majambo. Hari ikintu badatahura neza. Abatunzi baratunze kubera ko bafise ubumenyi mu bintu vyinshi gusumba abakene. Rero nimba ushaka gutunga kandi ukarinda uwo mutungo wawe, nivyo igiciro cyane kugira ubumenyi mu vy'ubutunzi, ukagira ubwenge mu majambo no mu biharuro. Ibice 80% vy'ingo inkuru ivugwa y'ivy'ubutunzi no gukora cyane kugira hagire ico ugerako. Ntabwo ari uko badakorera amahera, ahubwo nuko bamara imyaka y'ubuzima bwabo yose bagura imyenda gusa hakugira bagura umutungo. Hamwe woraba nk'akarorero uko amahera asohoka, cash flow y'umukene canke abo hagati na hagati, middle class, no gukora hama gashahara kakazi, hama za dépenses zitandukanye, vuba yose akabaheze. Nta mutungo, no assets, gusa imyenda myinshi, liabilities, za credit cards, amadeni y'inzu, amadeni y'amamodoka n'ibindi. Ariko gusohoka kwa mahera ku mutunzi n'umutungo, imigabane mu mashira hamwe, amazu yo gukotesha, business zinziza amahera n'ibindi bintu byinshi cyane biminziriza amahera. Hakinjira inyungu z'imigabane, inyungu z'ubukote, amahera y'ubutegetsi, income royalties. Nta myenda nyinshi bagira, liabilities. Nukuntu amahera asohoka vyivugira inkuru. Ni inkuru y'ukuntu umuntu afata amahera yiwe nuko yakoresha ageze mu minwe. Ku bantu benshi umushahara ungana na dépenses zabo, kandi bitwara amahera biruta ibiyinziza. Ku banyabwenge bo umushahara canke amahera yinjira aruta yasohoka, kandi umutungo winziza uruta imyenda iyatwara.
Impamvu abatunzi baguma batunga ni kubera ko ivyinziza biri mu mitungo yabo ni vyinshi cyane gusumba ibisohoka, kandi imitungo assets ni myinshi gusumba imyenda liabilities, kubera ko bashize igihe kinini n'imyaka myinshi n'uburyo bwinshi mu kubaka iyo mitungo yabo, bituma no mu bihe vy'akaga canke ibyago ntaco bahomba, kuko ubutunzi bwabo buri mu mitungo assets apana mu myenda liabilities. Impamvu umugwi wo hagati middle class bama mu bibazo vy'amahera nuko inyungu y'amahera yabo ari umushahara, kandi uko uwo mushahara wiyongera ni n'akamakori yabo yiyongera, kandi ni nako ibiyatwara za dépenses ziyongera. Bafata inzu zabo z'imikopo nk'umutungo wabo wa mbere, aha kugira bashire umushahara wabo mu mitungo yinziza inyungu. Umushahara uriyongera hama za dépenses nazo zikiyongera, imitungo ntiyongera yamara imyenda ikirundanya. Bwana Robert aheza avuga ati, ikintu nyamukuru gusumba vyose no kumenya itandukaniro hagati y'umutungo n'umwenda asset na liability. Ni wamara kubimenya uzoce witaho cyane kugura imitungo yinziza inyungu. Iyo niyo nzira yo gutunga. Bandanye ubikora, imitungo yawe izokura, ibitwara amahera n'imyenda ubigabanye, bizotuma amahera aguma yisuka mu mitungo yawe. Umugabo w'umuhanga Buckminster Fuller yaravuze ati, ubutunzi nyabwo n'ubushobozi bw'umuntu gushobora kubaho neza kandi atari kakora. Ibaze nawe, ese nomara igihe kingana gute ntariko nkora? Mwibuke abatunzi bagura imitungo, abakene bakagira ibiyarya gusa, abo hagati na hagati bakagura imyenda bazi ngo ni imitungo. Reka twubaka ubutunzi nyabwo. Ese byokunda ko tuva mu bukene tukaba bidegemvya mu by'ubutunzi, financial independence? Ni gute notangura kwiraba n'ibindaho? Wavumbuye McDonald's afise vyinshi vyo kutubwira ku kiganiro c'ubutaha, ntuzocikwe. Ntimwibagire gukanda hasi handitse subscribe kugira uzobe uwa mbere kubona ibiganiro bishasha. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti, iyi kaba The Megamind, naho ubutaha. When I released Rich Dad, Poor Dad, that book caused a bit of an upset because I said your house is not an asset. So in today's world, if you want to be rich, you have to know the difference between assets versus liabilities. One of the reasons so many people are struggling financially today is simply because they're calling their liabilities assets, such as your house is not an asset, your car is not an asset, and things like that. So very simply, when I was a young boy, my rich dad taught me, he says, you have to understand a financial statement. So this is an income statement, this is a balance sheet. Now this is overly simplified. He says what creates something to be an asset is very simply assets, cash flow money into your pocket. And a liability takes money from your pocket. So for most people, their houses are not assets or liabilities because every month it takes money to live in that house. Even those who say, well, I don't have any debt on my house, I paid it off. Look, you still have insurance, you still have upkeep, you still have maintenance. So let me explain this. If this is a house and I rent the house out and every month it's putting money in my pocket more than my expenses, then that house is an asset. Now that very same house, if it goes unrented or somebody trashes it or whatever they do, that very same house can be a liability. So a house can be an asset or a liability depending upon the most important word in business. It's called cash flow. Once again, if cash flows into your pocket, it's an asset. If cash flows out, it's a liability. I'm not saying don't buy a house. I'm just saying don't call a liability an asset. And that's what makes the Rich Dad Company different.